Ibiciro vy'ibidandazwa bitari bike birimirwa hano iwacu mu Burundi bikomeza kuduga nkuko twavyiganiwe n'abadandaza bo mw'isoko ya Kotebu. Iyi poro yaraduze cyane kuko twara twirangura amafaranga 1000, amahera 800 tukaja tuyigurisha nk'icabiri. Ariko ubu aka kanya iyo izimbutse igugwa 2000, irashobora no kuduga kugera kuri 2005. Sivyo imisi mikuru barabesha. Ni kubera akarere gusa kabaye nabi kuko n'ubu biracyazimvye. Akarere kabaye nabi, nta mvura yaguye, amashamba yarumye, ibintu rero igiciro kica kigenda kiradugana n'ubu. Abo badandaza basaba leta kugira ico ikoze kugira ibiciro bigabanuke. Ico leta yokora kuko abanyagihugu vrema inzara igomba iturandura. Inzara igomba iturandura abanyagihugu, ibintu vyazimvye. Abandi bariko baravuga tuca no kuvyara ntituzosubira kandi no kuvyara kuko n'ibintu tuzobagaburira iki. Mwomenya ko abaguzi bibaza ko ibiciro vy'ibidandazwa bizoca bigabanuka inyuma y'imisi mikuru irangiza umwaka, ariko atariko biri. Ubushaza bwonyene ariko bwagabanutse bwagugwa 8,000, ariko ubu bugeze ku 3,500.